igituma ndirimba ikintera gutwenga nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi iyo hari bigoye igahiro nkazira numva ijwi ry'umukozi ambwira ngo sininye. Abakunzi ba Impeho TV turabaramukije kandi tubifuriza amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Ni Ornella kuri micro, tukaba turi kuri Amaria Lux Hotel nk'uko mubibona. Ni ikibanza cyiza cyane ushobora kwivuriramo akanyota, ushobora kuronka icyo gufungura, hari buffet imeze neza cyane, hari n'amashambre meza ku bantu bariko bararengana bari ku nzira cyangwa baje kumara iminsi mikeyi. Turabahamagara kuza ngaha ukaba uri mushasha ari rya mbere uje kuraba channel yacu, ushobora gusaba ngo ukore subscribe, urabe agakengeri kari iruhande ugakore kugira ngo emission ikurikira ubu wa mbere kwibona, hama kandi ugire like, commentaire na share. Ego muri studio za Impeho TV turi kumwe n'umutumire mwari mumaze kumubona kuri ngaha nyene. Rero twasuye kandi kumugarukana ko twumvise ko hari ibintu bidasanzwe ashaka kutubwira nk'umuntu afise Brighter Days Foundation. Reka tumuhe akanya aturamutse hama mu mwanya tumwe akajya kubitubwira. Turaguha ikaze. Murakoze cyane kandi ku akira kandi muri izi studio zanyu za Impeho TV. Murakoze. Washaka kwibwira umuntu yoba aravye rya mbere emission, twamubwira akazina? Akazina ni Bonfils Nikiza, ndo Murundi, ndo muhanzi muri Review Gospel, ndo entrepreneur, ndo nyene mura n'utundi twinshi. Ego. Ejo bundi waratubwiye yuko ufise ifondation ufasha abana bantaho nikora imfuvyi, ukafasha mu bya nk'inego umwana ashobora gukenera. Twari twifuza yuko uwo tubwira mu majambo make ugashoka kandi ukabitubwira kugira ngo mu nyuma tutswe kugaruka kuri kucatumye wiyumvira gukora ico kintu. Brighter Days Foundation ni foundation ikorera mu Burundi, muri Kenya, mu Uganda, mu Tanzania. Vuba cyane igiye gutangura no mu Bwongereza. Mu Burundi ishami rya Brighter Days Foundation ni Hope for Brighter Days. So tureze abana b'imfuvyi, tureze abafakazi na bandi nyene bantaho nikora. Ego dufise n'imigambi akazoza kuzokorana n'abantu si bageze mu zabukuru, abantu bafise ingwara zitandukanye, comme VIH, SIDA, cancer, ibintu nk'ivyo. Ndumva ni ibintu byiza kandi ni umugambi uzobandanya. Ushaka kutubwira mu majambo ukatubwira icyatumye muri emission iheruka waratubariye yuko byavanye n'ubuzima wabayemo kugira ngo ushobore kwiyumvira gukora iyo fondation, gushaho iryo shirahamwe. Ni kwa ko wabaye inspiré n'ubuzima wabayemo ukiri mutoyi, donc wifuza yuko wowe kufisa akaryo ko Imana yabikurenganishije ushaka gufasha abandi ukabahezagira. Ushaka kutubwira wavutse gute, mu muryango wa muvukana muri abana bangahe? Hehe. Turabana indwi kandi je n'imfura. Navuga yuko responsabilité z'ubuzima je nazitanguye nkiri muto, kuva ku myaka 12 deja natanguye kwiyumvira ukuntu noronka amafaranga kugira tubeho. Kwa kibimvira kurondera amafaranga? Kubera ubukene. Twari mu bukene bwinshi, so ifale gufatika ibintu nyene byotuma dufungura, turonka icyo gufungura. Byose nk'umwana w'imfura.
voilà bien sûr ntabwo nari umusuma cyane sinagena amabarabara ngo ngende gusegereza ya narakora naradandazanye utuntu ibiyoba ibiki tout ce que je pouvais faire kugira turonke udufaranga turabe ku munsi waborenga voilà so ego nuvuga yuko je responsabilité ni ibintu nabitanguye kera nkiri muto ama bien sûr famille tubiseti wumva nk'imfura nta papa hari uca wiyumvira rero ukuntu abandi babaho ukuntu biga ukuntu ubuzima bwabo bwa misi yose so responsabilité naho zavuye muri famille nuvuga yuko kwiyumvira cyane famille ukuntu twubaho ukuntu bafungura uburaro nta nzu twari dufise twari dupanze so il fallait aussi kuri inzu ibiki tututu ama yego nabandanije uko gushikaho aho tugeze uyu munsi ama ubu pour le moment famille nuvuga yuko batakiye munsi cyane ya responsabilité ziwanje mu bijyanye n'uburyo kubera ibihugu babayemo bimeze neza so yego baciye mvuga reka ndabe nanje ico mutanguza mu Burundi turaba abana twafasha mugabo ava yuko nangura gufasha abana muri fondation yacu natanguye nyene fashanya na yandi ma association na YBS so abo abandi basanzwe bakora ngani so si tubagitangura vraiment ndi mu bantu ba mbere bahora bakontribuye chaque fin du mois sabo gusayo n'abandi vraiment benshi ama Brighter Days Foundation cyane Hope for Brighter Days ga mu Burundi yatanguye sinigeze ndabipanga ngo reka ntangure rero barageze ko ntangura byatanguye gute nibaza nico kibazo wabajije bon imbere ko dushika ku kuntu bitanguye tushaka kumva histoire tushaka kumva bon fils kugira ngo mwumve wotanga uburyo bw'iwawe ku bana b'abandi genre uburyo bwo kugira ngo abandi bashobore kubaho umva hariho ikintu inyuma kigusunika sibyo washaka kutubwira watanguye responsabilité zari kuri wewe nk'imfura kandi umva byari nyinshi wakora iki wiyungunganya gute kugira ngo ushobore gushika kuri ibyo byose akora iki tout ce que je pouvais ibyo ibishoboka byose so nadandaza ibiyoba natanguye byari iby'iwawe abo umuntu yamuha amafaranga yo kugura ikiro sinarizi n'ukuntu babikaranga n'ukuntu bakata isashi nta na kimwe narizi so narabyize babimenya kandi narunguka ukaca ubikorera byose none wararonka umwanya kuja ku ishuri wabikora mw'ijoro nagiye ku ishuri mu gitondo nabidandaza umunsi ukurikiye midi nimba nzo kwiga wa midi nabidandaza mu gitondo so ari igihe twigeze kuba mu makamba ya refugee muri Congo iyo nadandaza petrol warateye imbere kandi icyo gihe nafise hafi imyaka 10 ans yego en tout cas 9 were kuri 9 ans nadandaza petrol narinzi ukuntu ngenda kurangura ukuntu ndayidandaza mu dukoroboyi mu dukopo gutya ndibagira twa sostomate voilà en tout cas kajya akandi twagakata ndibaza bivanye n'amahera so yego uko je natanguye ubuze jewe sinavukiye mu mafamiye yakize yatunze yaba je twavuye mva mu mafamiye nyene ebana hasi mugabo kamena aho tugeze imana na nyene dushika quelque part kandi nivyo gushima uratubwiye ko wagiye mwagiye muri camp de refuge mwagiye hari ryari igihe cy'intambara ngaha mu Burundi 94 niho twagenda muri Congo byarakoroheye uvuye hariya anya ugaruka ku ishure donc ko wiga uri hariya muri camp de refuge bien byagenze gute byari
byagoranye cyane kuko urumva base problema yariyo ngaha mu Burundi so urumva mvuye muri Congo tugarutse ngaha naciye mbananye n'irya system nari naratanguriyeko so ntivyagoranye na gato gusa ibijyanye no kwiga uburyo bwaragoranye kugeza aho jewe nkiri muto nagiye gusaba ambassadeur wa Belgique kumubonana. Uri muto ungana gute? Icyo gihe nari mfise nari mpejeje ko primaire. Bon, premièrement tugarutse mu Burundi nafashijwe na Oxfam Quebec ishyirahamwe ryitwa Oxfam Quebec kugira neza amashuri primaire so ngiye muri secondaire ndabukuntu nzobandanya ishuri kabisa ndabura ngenda gusaba umubonano ngaha muri ambassade ya Belgique kandi barawumpaye. Uvuze gute nyene genre ko warinjiye mu kigo baba bafise avec confidence nyene uragenda jewe bon je n'umuntu natangiye kwiyumvira umva wari nkiri muto ntabikoze ndapfa kandi jewe vraiment ntabwo bananyifise naki atukana president de la République icyo gihe nari kumusaba umubona tubonanye kandi confidence urumva so ego nuko naronse aide yo kwiga secondaire nawe yavuye ngaha mu wachoga ngaha mu Burundi naciye ngaha mu Burundi nigiye kuri ICB no kuri centre scolaire congolais nagiye kwiga kuri centre scolaire congolais kubera iki kubera aho biga après-midi iyo nashaka mu gitondo ndondera amafaranga saa saba ngende kwiga kandi byaragenze neza aho hose ibyo byose warabikora wibuka yuko urihira abatoyi bawe ni responsabilité ya responsabilité yari kirijyanye yego jewe namanya responsabilité kugeza uyu munsi. None ko hariho abandi bana babonye bimeze gutyo abavyeyi bacu baca barumikana barabaje gusega ntibabashara no kubabwira ati okay reka dukora akantu uduragenda ajya kwibara uduradanguza nambari ibitumbura cyane icyapati wicara hajya uvuye ku ishuri bikore mugabo ukasanga bakuye no ku ishuri bariko baragenda wowe mama wawe ntiyakubwira ati umviriza we ibintu byo ku ishuri bireke turondere n'ubundi urabona niki donc yarakwankoraje kuja ku ishuri en même temps no gukora kubera ifaye ko dufashanye nawe nyene yaradandaza utuntu nawe nyene wumva abana inzu zo gupanga ibiki gufungura yego gusa yarabona umwete mfise kandi yarabishimiye cyane gusa jewe ibintu byo kwiga ni ibintu nakunda sana rero ibyo nakora byose nabibangikanya no kwiga. Watubwiye ko yitwa Nikiza mon fils Nikiza hariho umupasteur yatanguje Vivant l'église vivante je crois yitwa Nikiza David David harimo yitwa Nikiza David muri musique hari ikintu muvana egage abantu bose twese ari ikintu dupfana twese uravye bien twese turi même famille twese tuva ku muntu ego umugabo hariho amalien nawe uravye neza peut-être amalien ariyo ku bantu bose umugabo nta kintu mufana nka famille ndiko ndakubwira abantu bose hajya uravye bien twese ari ikintu dupfana okay donc turafana ikintu na jewe na Nikiza David c'est possible birashoboka Burundi igihugu urakoze dushaka rero kugira ngo twinjire muri la focus watubwiye yuko hariho Noël pour les enfants mwateguye le 29 décembre mu ntumbero yo gufetera abana Noël twashaka kutubwira hazoba hari iki est-ce que abantu bose bari invité abantu bose bari invité mugabo bien sûr ku bantu uri intéressé kuzoza aratwandikira bien avant kugira tuzomuciye kuri programme sinon vraiment abantu bose bahawe ikaze mugabo par invitation nzobera kuri Petit Bassam le 29 uhereye amasaha ya midi kugeza 17h okay hama hazoba hari mwaratumiye amashirahamwe yandi ku bandi aya amashirahamwe yo twatumiye mugabo ahanini natumiye aba artiste
l'artiste, la journaliste bien sûr, mwese n'abatumiwe voilà. Bonfils ni umusicien akaba ari akorera muri Afrika muri rusange kuko ejo bundi yaratubwiye ko akorera Kenya ubu ariko akorera mu Burundi hama arafise ishami yitwa Brighter Days Foundation ikora East Africa akaba ariyo n'indi shami igiye kuvuka muri Angleterre. Ni ishirahamwe rifasha abana b'imfuvyi bisigura yuko abana n'ab'igihugu pour le moment ariko akorera duvuge mu Burundi ko je m'adresse cyane ku Barundi n'abana b'igihugu bisigura yuko nawe urafise ikintu ushaka gukora nawe urafise icyo ushaka gutanga ntibisaba ngo uzane ibintu byinshi mugabo hari umugani waca mu kirundi uvuga ngo isorosoro igwiriye bisigura yuko nawewe niba ufise ikintu ushaka gutanga urahawe ikaze kugira ngo twese dufashanye harimo mu kubaka Uburundi no mu gutegura Uburundi bw'ejo aribwo aba bana bose bari ngaho barabara bose bariko baravuka. Ego Bonfils ushaka kutubwira mu majambo make ikintu usaba abadukurikiranye kugira ngo ishirahamwe ryawe ribandanye rije imbere namba hari ikintu bo contribute ikintu uvuga uti genda iki aha muri uru ruhande ari financièrement canke aba volontaire canke ibintu ibyo kurya impuzu amakaye washaka kuvuga ikintu usaba. So je nasanze hajya gufasha ntibisaba ngo umuntu akaba umumiliyoneri avec uburyo buke ubufise birashoboka. So umuntu niba afise ikiro cy'umuceri akiduhe, ikiro cy'ibiharage bakiduhe, ikiro cy'ubufu, litiro y'amavuta, umunyu, isukari byose birafasha. Ufise ibirato impuzu abona ko yifashisha abandi bana karibu vraiment karibu. Ufise amayide yo dufasha kugira dutere imbere kubera dufise vision nini cyane kabisa izogera kure no mu makomine y'igihugu. Rero umuntu afise icyumviro yo duterera karibu, umuntu afise amakashi amafaranga utazaho vraiment wayabi karibu yaduhe twe turazi icyo tuyakoresha. Ku bantu bafise mikrofone amakamera mwese karibu. Yego. Hariho ahandi usanga amashirahamwe donc bazanye abana babategeka yuko baca bagenda gusengera ari mu bakatolika amakizwa canke ugasanga ni ishami ry'abamizimo. Est-ce que umwana aje wanyu canke umumizimo arahawe ikaze umukatolika arahawe ikaze n'umuprotestant bose arahawe ikaze bose dufise ama religion yose dufise même abana batari abarundi ko nawe nyene tureze so urumva turabene dukumiye umwana wese gusa tubigisha amavaleur bon valeur kugira kazoza kawe kazogera neza babe abasitwaye beza b'igihugu babe ejo bazoba abana bazogira icyo bamarira igihugu. Iyo ni objectif yacu. Mwakira abana kuva ku myaka ingahe gushika kuri ngahe? Pour le moment muto dufise afite 3 ans ukuze pour le moment afite 14 ans mugabo twatanguranye afise 8-7 ans. So ngo bariko barakura. Uri munsi yaho ashakutse? Yego même à la naissance à la kivuka. Okay. Bashaka kumwakira. Hama ntukeneye kwako turabona cyane abana mu barabara abana batawe abari bonyene ushaka kubitura byo basanga hehe? Yo twandikira email. Email ni bdfoundation2018@gmail.com. Tuzoshira muri description kugira ngo uyikeneye ashobore kuyandika. Hama tugarutse kuri ku buzima bwawe watubwiye ko ubu siho bari famille siho kandi nawe uburi waje mu karuhuko cyane mu bindi bikorwa mugantu ba mu Burundi abandi ko bagiye hanze byagenze gute ko ubuzima butari bworoshe byavuye bigenda gute kugira ngo urumva nyene Imana yo mwijuru Imana yibuka abantu bayo so harageze natwe aho Imana twibuka yibuka meme bose mama nabo tuvukana la majorité baba muri Australie abandi bari muri Europe. Wow. En tout cas ni histoire intéressante kandi ifise
ihera neza naho itarahera bikibandanya mugabo urumva ko hariho ibintu byiza cyane so reka mbere y'uko dusoje ikiganiro la fois passée waratwemereye ko uzoturirimbira kuko uri mu musicien washaka kuturimbira akarimbo gatoyi ushaka kuturimbira nawe baririmba turirimba so yeah okay urashaka kubanza kandi ukaririmba wenyine numvise ushobora kwinjiramo ndashaka kwinjiramo nta kibazo ndirimbe yuzi ndirimbo wobuzi okay turirimbe basi indirimbo ya Ornella yitwa Ibituma okay Ibituma ndirimba ikindera gutwena nuko mfisa mahoro adatangwa n'isi iyo hari bigoye hino nazira numvise iby'umukozi ambwira ngo sininye tuwiwe none uwanje arazi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisama unadashira igituma ndirimba ikintera gutwenga nuko mfise mahoro adatangwa n'isi iyo hari inguye hirya hino nazira wumva ijwi ry'umukozi ambwira ngo sininye tuwiwe none uwanje arazi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisama uradashira tuwiwe none uwanje arazi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima bisama uradashira. Wow, you're good. Thank you. Nawe ni bon ouais birazwi deja reka tugushimire kuri kino kiganiro duhaye twizera yuko abatwumvirije cyagize icyo kibafasha kandi kizoshishikara kubafasha hari akajambo kanyuma wabwira abantu badukurikiranye kanyuma kwanza reka ndabashimire mwebwe mwantumiye murakoze abantu ko baradukurikirana bashaka kumenya ibikorwa byanje ni mugende kuri YouTube Nick Bonfils Music abantu bashaka ko tuza turayaga kuri Facebook ni Nick Bonfils Music aussi so murakoze mwese murakoze ku rukundo rwanyu abantu barungika ama message ya encouragement merci kabisa mani bayazagire mwese thank you mugiye subscribe ntimurabe gusa mugiye subscribe mugiye like commentaire na partager kugira ngo benshi bashobora kubona ibikorwa biriko birakorwa reka tugushimire wowe udukurikiranye gushika kuri kano kanya
twizeye ko ushika gukurikirana ibiganiro bya Empower TV naho uta peace